Icumviro ca mbere nuko nta cadutangaje kirimwo kubera ko muri CNDD-FDD ntawuzi amategeko bagenderako ayariyo, ntawuzi porogaramu bari bamuhaye iyariyo ngo dushobore kuyishima canke tuyishime, mugabo turavye ivyo yakoze bakaba bamutoye, twebwe bitwereka yuko porogaramu ariko ararangura ari umugambwe wa CNDD-FDD. Rero iyo porogaramu naho tutazi ingene bayanditse aho ihagaze, turiko turabona ko atari porogaramu y'igihugu, ari porogaramu y'umurwi w'abantu. Iki kibazo gikurikira twiyumvira, mbega ni kubera iki bihuse gutanga umukandida wo mu mwaka uza, tukiri mu mwaka wa 2026, mu kwezi kwa kane, ayo matora yoba mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2027, ni ukuvuga birenze n'umwaka. Hanyuma ikindi twiyumvira ni uko vy'ukuri tutazi ico bamwe batanga abaperezida biyumvira, ni ukuvuga abajenero. Muribuka yuko mu mwaka wa 2020, mu ntango z'umwaka wa 2020, mu vy'ukuri hariho umukandida abantu bose bavuga kandi yiteguye, yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Nkurunziza, yitwa Nyabenda Pascal, ariko buca bamutora muri iryo joro, baba general b'amakofero barakoranye bati uyo muntu wawe jana hiyo. Mbega ubuhoho baravyemeye, ntituzaba dutangara hageze yuko amatora aba bakatuzanira uyundi ntawubizi. Twebwe rero nta kitangaje kirimwo, kubera ko namba yarahaye abo bamuhaye ivyo yabwirizwa kubaha bagashima, birumvikana ngo bamugumye. Ariko no muri ivyo vyose, muri ayo matora canke muri uko kugenwa, twebwe dukuramwo ibindi vyiyumviro bishika nka 8. Icumviro ca mbere, tubona yuko mu vy'ukuri ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, kandi vy'ukuri twavuga ko bugwaye. Icumviro ca kabiri ni uko tubona ko hari politike yo gukumira, kandi vy'ukuri ihitana demokarasi ubutakigaruka, kuko igihe hari politike inigira mu menshi imigambwe myinshi, igihe hari politike inigira mu menshi amashirahamwe yigenga, amasendika, igihe hari politike inigira mu menshi amaradiyo yigenga, busangwa twagwa na CNC, ico badashaka kitashobora kuvurwa, igihe hari politike mu vy'ukuri ubona ko ata demokarasi ishigikiye namba, urumva umuntu cagira ibibazo ati none uwo mugambo wa CNDD-FDD uje kugara demokarasi ukazana umugambo umwe, ni intwaro tubona, si sakaseseshwa rumuri, imyaka 20 iraheze tubibona. Ubwa gatatu, mu Burundi hariho umutekano muke. Uravye ingwano yo muri Kongo, Uburundi buriyo, ukaraba gushamirana ku Burundi n'u Rwanda n'Uburundi, ukaraba rero ingene Uburundi bwirirwa burajana abasoda babwo ku macuniro, mugabo bironderera inyungu, amafaranga nk'akagwi k'abantu. Urumva ivyo bitera umutekano muke, kandi mwibuke na rya turirwa ry'ibigwanisho twumve ejo bundi, umuvugizi w'igisoda atubwira yuko mu vy'ukuri atari ingorane, ari umuriro. Hanyuma umukuru w'igihugu nayo mu nyuma aratubariye ati nta muriro uriyo ntibabeshe, mugo ntiyatubarira mu vy'ukuri icabitumye. Ubwa kane, n'indero, ubona ko vy'ukuri genda isubira inyuma biteye n'ubwoba, ku buryo ubona abana bigira ku mabuye, bigira mu mvura,
waraba ya mashuri hariya hejuru ateye igomwe y'ikiriri uyu munsi yacitse umusaka, kandi ntihagire n'umwe avuga ati ni bibi reka tuyasanure. Ugaca wumva n'imvugo z'abategetsi bavuga ko ibiharuro ibifaransa ataco bimaze bidafatiswa, kubera ko babazi ko batize kandi baje kurwanya abize, bagaca bavuga bati bose abo bana nibagume ngaho tuze turabigisha defile tubigisha akahise, indyane z'akahise. Ubugira gatanu ni Uburundi buriko vy'ukuri ubona buriko buraraba taco bushoboye, abantu bariko barahunga bize, babaganga bakagenda, bigisha bakagenda baja za Dubai, bagenda mu Buraya, bagenda muri za Amerika, muri za Canada, kubera ko vy'ukuri kuba mu Burundi bitagishoboka, imishahara bahembwa ntibakora mu vy'ukuri, kuko urumva igihugu ntigitunganijwe ku buryo cogwiza amahinguriro ngo abantu baronka akazi, abantu baronka amakori, abantu baronka imishahara nyayo, kuko ifaranga ryarateye agaciro, ugasanga ubuzima ntibubishoboka. Ubwa gatandatu ni Burundi batubwira ngo ejo ni heza, ariko mu vy'ukuri ejo ni habi. Nta kisigura ko ejo hoba heza uravye meje kuvuga hejuru. Ubwindwi nuko ubona ko ari Burundi buriko burazama, kurya ubwato buzama butwagwa n'amazi, kandi bose barorera na nyamukuru w'igihugu arorera ataca ashobora gukora kugira ngo ashobore kubuzamura. N'uyu munsi bamushize ngo nabandanye azobuzamikana gose, kuko ahanini novuga nti nivyo bamutumye, kandi nibaza ko abirangura neza. Ubwo umunani novuga nti ni presidence yiwe, uburongozi bwiwe, ubona ko mu vy'ukuri busa ku bwacu ni moteri yatsa amatara mugabo ititima, nka tantsinga zicometseko kugira ngo umuyaga nkuba ushike muri ya matara. Uva muri ico gihe ayo matara ntazaka, imoteri mugabo izoga imititima. Ni naco kimwe ni moteri y'imodoka yotitima mugabo ata kintu gifatanye iyo moteri n'amapine kugira ngo iyo modoka ishobore kwiyunguruza. Wumve presidence vy'ukuri bimaze iki? Rero twovuga mu majambo make yuko ukugarukanwa kwa Ndayishimiye, twovuga yuko ari ikimenyetso kitabesha yuko umugambwe wa CNDD-FDD wiyemeje guhamba Burundu demokrasi, kandi no guhamba kazoza keza k'abarundi muri rusange.